intasho zidasanzwe kuri missionnaire Miguel Bermudez Marin hamwe n'abandi bose bari connecte biciye kuri internet mu buryo butandukanye bw'ituma tumanako uyu munsi kwa gatandatu itariki 18 z'ukwa gatandatu mu mwaka wa 2022 hariya bavukanye bose bari kumwe nawe hariya muri Monterrey Mexique ndetse n'abavukanye bose bo muri Republika ya Mexique leta zunze ubumwe Amerika yo hagati Caraïbe Amerika y'Epfo ndetse no mu Burayi mu byo kuri n'umugisha udasanzwe umwami kuba yaraduhaye kino gihe c'inyongera igihe cyo kwitegura arico kubwo buntu bw'Imana hamwe n'imbabazi umwami yasutse mu bantu biwe kubwa kujya kutuvuganira intumwa yakoze ca gihe igihe yasaba uwundi mwanya kijya gihe yasabye cari iciwe ndetse n'abantu kuri we kugira ngo ashobore kuza mwakijya gihe Imana yamwemereye kugaruka nuko byose agasiga abishizeho kandi byose agasiga abiteguye kubw'iryo ntambuko canke kijya gihe ico abantu bari kwinjiramwo hanyuma ikindi gihe gisigaye igihe we yagenda nyuma ico gihe carabandanije mw'ico gihe nyene yasavye hanyuma ico gihe carabandanije uhereye igihe we yava mwabona buringanire ico gihe carabandanije hagati muri twebwe ico rero twari dukwiye kukivyaza umusaruro tukagikoresha neza kandi tukabandanya imbere tukabandanya turaba amasezerano tukayarabana ukwizera kuko twese umwe wese muri twebwe turi basa muragwa bayo masezerano nk'ubutumwa twari ko turumva uyu munsi samuragwa w'ibintu byose kandi hariho ibintu byinshi we yanditse mu byanditswe runaka ndetse no mu butumwa bumwe bumwe nashaka kubisabikanya namwe ndetse nanatoye inyigisho za Bibiliya z'ico cigwa yari yarazibitse kandi Imana ishimwe ko nazitoye zo w'Imana itariki 10 z'ukwa kabiri muri 2022 bwavugiwe ngaha nyene cayey Puerto Rico yanditse ibintu bimwe bimwe nashaka kubasomera nk'akarorero hejuru y'icigwa yanditse ngo Yesu umwana w'Imana marayika wa Yesu umwana wa Yesu hagati y'utuzitizo umwana w'Imana biciye muri Yesu hepfo naho yandika ngo isano ry'abaragwa babiri kandi yariko avuga icanditswe yakoreheje ngaho canke ico bakoreje ngaho muri izo nyigisho acandika ku ruhande rw'ico canditswe cyo mu byeshuwe 21 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku 8 ku ruhande ahavuga ngo unesha azoragwa ibyo byose nzoba Imana yiwe nawe umwana wanje ku ruhande aca yandika ngo nukuragwa mwuzuro k'umwana wa Yesu Kristo ndetse no hepfo kwa no rupapuro rwa mbere yanditse ngo hariho urutonde hariho urugero ariko gwisubiramwo mu muragwa azoba adopte azogirwa umwana w'Imana mw'iragi ry'Imana ndetse hariho n'ibindi byanditswe yashize ngaho ibyo tuzogenda hanyuma turabisoma kugira ngo turonke umugisha w'abana b'imfura kugira ngo turonke iriragi riza biciye
mu mugisha w'abana b'imfura kugira ngo turonke uwo mugisha w'abana b'imfura we yaratwandikiye agapapuro vyongeye intambuko zitatu kugira ngo higaragaza hacike ukuri canke kugira ngo hacike ukuri hagaragazwe uno mugisha w'abana b'imfura. Yanditse yaranditse ngo umugisha w'abana b'imfura n'umugisha urimwo, aca yandika intambuko zitatu zo kugira ngo uwo mugisha wigaragaze arizo zagaragariye muri Yakobo. Icambere no kubura umwana w'imfura, no kuvuga ngo uteruza kubura umwana w'imfura kuko bitari uko ntabwo woronka umugisha w'abana b'imfura. Yandika ati kabiri umugisha w'abana b'imfura ukavugirwa kuri uwo muntu uvuzwe no muvugishwa. Hanyuma yandika gatatu guhura na marayika w'uhoraho nuko ugahindurirwa izina ukaronka izina risha ry'umwana w'imfura ritanzwe na marayika. No kuvuga n'ibintu bitatu, ni intambuko zitatu izo izitegerezwa umwana w'Imana agiye kuronka umugisha w'abana b'imfura, izo ategerezwa kuba afise. No kuvuga ngo akaba ari umwana w'imfura, uwo mugisha w'abana b'imfura ukaba watanzwe no muvugishwa, hanyuma agahura n'uwo mumarayika kugira ngo aronke iryo zina risha. Nuko rero turashobora kubona yuko byose bifise urutonde, byose birafise urugero, kandi twarabibonye muri kijya gishushanyo urugero Imana yatwemereye kubona no gutahura ariko rwabaye Yesu. Muri Yesu hashikirijwe ibintu byose muri iki gihe ca nyuma buri mwana w'Imana wese yari kuronka, kuko turi abaraganwa na Kristo Yesu umwami wacu. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana haratubwira aho ngomba gusoma ico canditswe kugira ngo nsome ngaha akandi gace yanditse muri izi nyigisho za Bibiliya, kugira ngo igihe nza gusoma icanditswe ngaha mumenye icanditswe ndiko ndavuga icarico. Mu byahishuriwe c'icumi murongo wa mbere ukabandanya haravuga ngo mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mw'ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi, mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge c'iburyo ku kiyaga. Aca yandika ngaha muri ino Bibiliya yanditse ati Uburayi hamwe n'ayandi mahanga. Mwibuke yuko amazi n'ibiyaga ashushanya amahanga, ibihugu. Aca yandika ngo Uburayi hamwe n'ibindi bihugu byose. Icy'ubumoso agicinga imusozi, yandika ngo Amerika. Asemera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga, asemereye imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo. Kandi mwiyumvire uyu mumarayika ngaha niwe wa mumarayika nyene yerekanwa hano igihe umuvukanyi Branham yabona yagira rino yerekwa ry'uno mumarayika w'umukozi, umumarayika mwanditsi, rino yerekwa canke inzozi igihe yari ahagaze nka ca gihe gikomeye, igihe buri muntu wese yari ko araronka igitsibo ciwe. Haravuga ngo hariho intebe nini cyane, kandi Yesu na marayika yariko aregeranya utuntu twose, yariko arandika amakuru yose, acandika ngo Yesu hamwe na marayika bari bahagaze ngaho, kandi hari hariho ingazi z'amakaro yera
zimeze nk'umuzingi. Cari ikintu gikomeye cyane, cari gikikuje ngaho hantu, kandi mwako kanya abantu benshi bari ngaho imbere bari gushobora kubona ibintu byose byari ko biraba. Nari mpagaze inyuma kandi nari ntekereje namba siniyumvira yuko nanje ntegerezwa kudugira kuri izo ngazi zera. Numva umumarayika ahamagara izina runaka, yandika ku ruhande ngo ivyayishuwe 10 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 11. Murabe ingene ngaho yerekana uwari we uno mumarayika. Kandi reka turabe ugukomera k'uyo mumarayika. Ico gituma yatubwira nkuko muvukanyi Migere rimwe na rimwe yamatwibutsa ko yavuga ko uno mumarayika ari amamiliyoni y'incuro arakomeye cyane kurusha uko twe twavyiyumvira. Numva marayika ahamagara izina runaka, yandika ivyayishuwe 10 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 11, kandi gari izina narinzi. Nkaca ndaba muri iryo sinzi ry'abantu, hanyuma nkabona uwo mushiki wacu canke mwene wacu ariko aragenda. Marayika yari ari ku ruhande rwa Kristo akihweza neza kugira ngo arabe yuko buri zina ryose ryanditswe mu gitabo c'ubugingo. Aho arakomeza kuvuga izo nzozi zose yeretswe Revera William Branham. Ivyo bizoba igihe tuzoba turi hariya mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Byose birafise urutonde, byose birafise uko bigenda birakogwa, kandi muri urwo rutonde namwe ukuntu bigenda birakogwa, umwe wese muri twebwe dutegerezwa kubona ikibanza umwe wese muri twebwe yisanzemwo muri kino gihe, muri iki gihe we yatwemereye kuba turiko turabamwo muri iki gihe cyo kwitegura. Hariho igice ngaha mu butumwa ibibazo n'inyishu bwavuze tariki 30/8/64. Yaravuze ku rupapuro rwa 72. Ni vyiza abafise ivyo, umugeni ntakeneye ukwezwa na kumwe, we yaramaze kwezwa. Kandi abapfuye hariya muri kahise, abo baca murabona bonamba ntibigeze baronka umuco nk'uwo rino shengero ryarose ngaha hejuru. Bo babayeho mu gutsindanishirizwa kwabo ukwezwa mw'ubwo buryo, bityo babaye mu muco, barose bagize kumbure mu buryo bo bababajiwe hamwe n'ivyo baciyemwo ndetse no gutotezwa kwabo. Utuburongo dukurikirana. Ariko ubu muri iki gihe cyo kunyakugwa nk'iki, murabona hazotereza kuza igihe aho uno mugeni yanka umutwe w'umugeni azotegerezwa kubabazwa kubw'ivyo yase, kuko ubutumwa bwiza ntabwo babugabanirijwe muri kahise nkuko mu bugabanirizwa mwebwe uyu munsi. Murabona mwebwe mubibona mu buryo bugabanijwe cyane. Ibikorwa byagiye birakorwa muri ino myaka yose, n'uturorero, ibimatanijwe, ibihendwe by'ishengero, byose muri ubu buryo biroroshe cyane ku buryo mutobihomba. Murabona nuko rero bavyase burundu, haba ari ikintu kimwe gusa cyo gukora, no kubabazwa ku bwabyo. Yandika ngo banka ibuye rikomeza imfuruka, ndetse vyongeye yandika ngo igihe canke igihe cyo kunyakugwa. No kuvuga yuko ibi bintu byose kubw'iragi tugiye kuronka, ndetse n'izingero tuzohabwa hariya, hariho inzira, hariho processes, hariho urukurikirane rw'ibintu umuntu ategerezwa gucamwo. Kandi muri iyo nzira, muri ivyo bintu umuntu ategerezwa gucamwo, dutegerezwa kugaba tukirinda cane kugira ngo ntitugwe muri izi nyigisho za Balamu, arizo ku iherezo ry'ibihe
zisobanura urupfu. Ibyo twabibwiwe kandi nagomba gusoma ngaha igice kimwe c'ubutumwa bw'ingirakamaro cyane bwitwa ngo gufasha umuvugishwa kugumiza amaboko adugije, bwavuze tariki 19 z'ukumunani mu 1998 muri Villa Hermosa, Mexique. Buno butumwa yabuvuze mu gatondo, hanyuma ico cigwa nyene aca yongera kukivuga mw'ijoro akibwira urushengero. Aratubwira rero murabe kandi ingene mu gitabo cy'ibyahishuro Yohana haboneka izina rya Baramu, kandi murabe n'ingene mu isezerano risha tuzogira urwo rugamba nyene ariko rubandanya mu isezerano risha. Rero Mose mwitegereze namwe yari intumwa y'Imana, kandi intebe y'ubwami y'Imana yari ihari ku bwa Mose n'ubwoko bw'Abaheburayo. Kugwanya Mose n'ubwoko bw'Abaheburayo kwari ukugwanya intebe y'ubwami y'Imana, kandi biciye mu ntambuko zitandukanye z'ishengero rya Yesu Kristo mu isezerano risha turabona yuko Kristo yamye ari mu ishengero ryiwe, va mu ntambuko uja mu yindi, uva no mu gihe uja mu kindi. Kandi turabona yuko ishengero mu binjana byaheze ryiyanduje n'impanuro za Baramu izo yahaye Baraki, nuko baja muri iyo mikorere y'amadini kandi barafashe utuburongo dutatu. Reka turebe mu gitabo c'ibendwe by'ishengero, sinzi yuko Miguel yondabira ngaha ivyo Branham yavuze. Murabe mu byahishuwe ibivugwa kuri Baramu ni mu gice kihe, ni nko ngaha mu gice ca gatatu canke ca kabiri canke ca gatatu 2:14. Turabe ngaho mu byahishuwe 2:14, turabe ngaho igihe byabereyemwo ni mu gihe ca Perugamo. Reka turabe inyigisho za Baramu izarizo, kandi ibyo tubibona ngaho mu byeshuwe 2:14 kugira ngo dusome ico canditswe. Ariko mfise ibyo nkuga Yakobike, kuko iwanyu uhafise abakomeza inyigisho za Baramu yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo bajye ibyaterekerejwe ibigirwamana bashakane. Niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nk'uko nyene. Nuko rero ni wihane, nutihana nzoza kuri wewe vuba, kandi abo nzobagwanya mbakubita inkota yo mu kanwa kanje. Yandika ngo inkota, kandi reka turabe iyo nkota iyo ariyo. We nyene yaravyanditse mbere gato mu Vyahishuriwe 2:27. Unesha akitondera ibikorwa byanje gushitsa ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga, azoyaragiza inkoni y'icuma. Aho yandika ngo inkota, ijambo, nk'uko benagura inzabya zibumba, nk'uko nanje nahawe na data, kandi nzomuha ikinyenyeri co mu gaturuturu. Uri n'ugutwi niyumva ico mpemu abwira amashengero. Aha aravuga ngo reka turabe ngaha ibyo umuvukanyi wacu Branham yavuze ko ari inyigisho za Baramu, kugira ngo bityo tubikure mu byavuzwe neza neza n'umuvukanyi Branham ku rupapuro rw'abajana 2019 mu gitabo c'ibendwe by'ishengero mu Gispanyol, gitabo gisubiyemo. Aho murashobora gusoma iki gice cose zino mpapuro za mbere. Jewe kumbure sino basomera byinshi, ibyo byose mwashobora kugenda murabisoma hanyuma kugira ngo mubone ibintu byose biri ngaho. Ariko imbere gato aho yatanguye kuvuga ati rero umuntu yoshobora kumbaza ati muvukanyi Branham, kubera ko wewe wiyumvira yuko Mowabu yari yabaye idini ariko Isirayeli ntiribe? Mbega ico ciyumviro gikura hehe? Ni ngaha nyene muri Bibiliya niho nabikuye. Ngaha byose birashushanirijweho, ivyanditswe byose mu isezerano rya kera mu buryo bw'inkuru byanditswe kugira ngo bidukebure, kugira ngo muri ibyo dushobore kubyigiramwo. Biri ngaha mu guharura igice ca 23:9.
kuko nababonye mpagaze hejuru ku bitandara nkabitegereza mpagaze ku misozi raba n'ihanga ryibera ukwaryo ritiharura mu yandi mahanga no kuvuga mu bindi bihugu niko William avuze ngaba Imana ibaraba ihagaze hejuru ku bitare ntabwo ibiri mu kiyaya kugira ngo irondere ibintu byabo bibi kugira ngo bicire ku rubanza Imana ibaraba nk'uko ishaka kubabona iri hejuru mu rukundo n'imbabazi bo bari babayeho bizigiye kandi ntibari barabaye idini ntibari bafise umwami n'umwe ahubwo bari bafise umuvugishwa kandi umuvugishwa yari afise Imana muri we ku bwa mpemu ijambo naryo ryaje kumuvugishwa kandi ijambo ryaragiye rishikana mu bantu reka turabe ngaha akanya gato muri kino gice aho we mu butumwa umurongozi ku rupapuro rwa 17 haravuga ngo agace kamwe karavuga ngo kandi mbati yose iri mu kidengeri izoza neza neza kuri yo kubera iki kuko zo zirazi umurongozi gusa kubera uburyo zivugamwo inzambi ivuze ijwi ritumvikana ninde yo kwitegurira urugamba nivyo ninde yo kwitegura akitegurira urugamba mu gihe inzamba yovuga ijwi ritumvikana ku ruhande yandika ngo kubw'ubutumwa bwiwe umurongozi aramenyekana mpemu yera niwe murongozi kandi nubuhe butumwa atereza kuzana uyu munsi we yavyanditse nk'ikibazo ati nubuhe butumwa atereza kuzana uyu munsi iri sengesho rya nyuma yarigize nk'ikibazo no ku rupapuro rwa 14 ngaha aratubwira ku kintu c'ingirakamaro cyane atwereka umurongozi uwo ari we kuko hariya mu bugaragwa buri gihe bagenda bakurikiye isandugu inkingi y'umuriro ihagurutse ikagenda nabo baca begeranya byose bagatekera bakagenda ihagaze nabo baca bahagarara no kuvuga ngo buri gihe bagenda bakurikiye iyo sandugu arya ari jambo haravuga ati ico dukeneye urupapuro rwa 14 mu butumwa murongozi yaravuze ngo ico dukeneye ni dini rishushe rihuye neza neza na rya rindi rya kera ryarungitswe n'Imana rizoturira ino myanda yo kwisi ikiri mu ishengero dukeneye kugaruka kuri mpemu yera n'umuriro kugaruka ku kintu giturira imyanda iri ku muntu kizana ubundi bushacu kuvugwa butumwa ivuga butumwa rihuye n'irya kera gituma ijuru riba hejuru hanyuma ikuzimu naho akaba ariko harasha ikintu kigororotse neza nk'umunwa w'inkoho dukeneye ubutumwa nk'ubwo ariko wihende bikora uyu munsi urushengero rwawe ruca rugukura kubw'amatora rimwe na rimwe bavuga butumwa beza barahubishwa n'amashengero yabo niyo mpamvu jewe atadini mfise jewe mfise agace kadasanzwe ko mwijuru ahantu hose nzogenda icavuze nico mvuga ntabwo dukeneye dini na rimwe nimba irishengero ryoba ryarigeze kuvuga ku idini mwebwe mwaratakaje umupasiteri wanyu aho nyene sinogendera muri ivyo namba naho yo b'iminota 5 ishengero ryose ryacitse idini ryageze aho nyene ryaraheze nimumbwire iritaciye ribidini mumbwire iryo ryarongeye kongera rikavyuka mpemu yera arongikwa kugira ngo arongore ishengero sumugu w'abantu mpemu yera niwe bwenge bwose umuntu we yishira
byiyumviro bitandukanye, aca yandika ngo idini ryose ryarapfuye ryaragaze ku iherezo. Imana yababwiye yuko izobarungikira umurongozi we yari kubarongora mu nzira, kandi mu gihe bari kubakurikira iyo nkingi y'umuriro bari bameze neza, yarabarongoye kugeza binjiye mu gihugu c'isezerano. Nuko rero aho niho we yategerezwa kubashikana. Hanyuma Yosuwa uwo munyentambara akomeye, muri buko munsi yababwiye ngo nimwiyeze ku munsi ugira gatatu Imana izocamwo kubira Yorodani ngaha tuzojabuka. Rero murabe ivyo yavuze, biranezera ivyo mu vyanditswe. Yavuze ngo mugume mukurikira isandugu kubera ko mwebwe mutigeze guca muri iyo nzira. Aca yandika ngo Yosuwa umunsi wa gatatu, umunsi wa nyuma. Mbega isanduku ryari iki? Ijambo. Ntimuce mu nzira zanyu z'amadini ubu, nimugume ngahe nyuma y'ijambo, kuko mwebwe ntimwigeze muca muri iyo nzira. Aca yandika ngo isanduku bingana ijambo. Ibyo nibyo nanje ndababwiye, nimugume muri nyuma y'isanduku, inyuma y'ijambo. Mwebwe ntimwigeze kujabukira canke ntimwigeze guca muri ino nzira, namba ntimwigeze kuyicamwo. Mwebwe ntayo muzi, ntimwiyadukanire, ntimukaje imbere, nimurindire, nimube abantu bihangana, murindire amasezerano y'Imana. Kandi mwene data, nimba hoba harigeze kuba igihe ubwo ishengero ry'abakristo ryatereza kwigenzura ryo nyene ubwaryo, n'uyu munsi n'ubu nyene turi mwino saha aho kino gikorane kidasanzwe kiriko kiraba i Roma ubu nyene. Amatandukaniro ariko araba. Inama nkuru y'amadini, igihe ano madini yose azomara kunga ubumwe kugira ngo akore ishusho y'igikoko, neza ivyo Bibiliya ivuga. Mwe murazi ivyo twavuze mwa kano gatondo mu butumwa, kandi turi ngaha amarembo yose, kandi n'abantu n'ubu baracakurikira zanemeye, ariko birakwiye ko bakurikira ijambo, baguma inyuma y'ijambo. Ijambo rizobarongora ribajabutse hakurya, kuko ijambo ni Kristo, kandi Kristo ni Imana. Imana nayo ni mpwemu yera. Hejuru yandika ngo ijambo ni Kristo, Imana mpwemu yera. Hariho n'ubundi butumwa ngaha buvuga, ubutumwa bwitwa ngo imyizerere ya Mariya, canke ivyo Mariya yizera. Ku rupapuro rwa 22 haravuga ngo mbega iyo nkingi y'umuriro ni iki? Ni marayika w'umwami. Marayika w'umwami ni iki? Ni umwe nyene yarari mu gisaka caka umuriro, ni umwe nyene yarari muri Yesu Kristo, ni umwe ari muri mwebwe muri iri joro. N'uyu nyene ari ngaha, ni wa mwami nyene Yesu akomeye. Yandika ngo marayika yarari muri Yesu Kristo. Bananya avuga ngo guma inyuma y'ijambo. Yego mwami, gumana n'uwo murongozi, guma inyuma yiwe, ntimuce imbere yiwe. Mwebwe nimugume inyuma yiwe, mureke abarongore. Ntaba ari mwe mu murongora, nimureke abaje imbere. Ntimwiyumvire muti oya, ujya musore ataciye mu byo naciyemwo, ntashobora kuba bijya bintu ujya musore ariko ariyadukanira hariya mwari yazinga bijya bintu. Oya, jewe simpuje n'ivyo, jewe ndazi kujana abantu, jewe bwanje ndafise ubutumwa. Wewe urafise ubutumwa, ariko wewe ntuzi kandi ntufise impanuro canke amabwirizwa yo gushiraho ubutumwa, ijambo mu kibanza kibereye, mu kibanza nyaco. Ico uzozana, ntuzozana izamugu kunyakugwa, wewe uzozana urupfu rwo mu buryo bw'impwemu, hanyuma urupfu rufadika mu kara gakomeye kuba gukurikira, kuko Yorodani ishushanya urupfu. Yosuwa yaravuze ati, rero mwebwe ntimwigeze guca, namba ntimwigeze guca muri ino nzira, mwebwe ntimuzi ikintu na kimwe kuri iyo nzira. Icyo nico kibazo gihari uyu munsi. Mwebwe ntimukeneye umurongozi n'umwe ngo barongora bacishe mu nzira ndende. Mwebwe murazi utuyira duto hamwe n'ibindi byose. Murabona? Ntimukwiye guca mu tuyira tugufi. Ntimukwiye guca mu turakurusi, utuyira duto.
ni uguca mu nzira isanduku ry'isezerano ririko riracamwo. Ndetse hariho n'akandi gace hano haratubwiramwo ubutumwa nyene ubutumwa bwitwa umurongozi ku rupapuro mfise ibitabo bibiri yanditsemo ku rupapuro rwa 16 muri buno butumwa nyene haravuga ngo guma inyuma y'ijambo rero nimwemere umurongozi abarongore azobarongora ko kuri kose kandi azobahishurira bino bintu byose ibi nababwiye azobereka ibyo azobabwira ibintu bigiye kuza umurongozi w'ukuri. Ntimuje kwa musenyeri muje ku murongozi ntimuje ku muntu n'umwe kiretse umurongozi niwe yarungitswe kugira ngo abarongore kandi niwe azobikora. Imana yarabaronkeye umurongozi nimukurikire inzira yashizweho n'Imana. Yandika ngo umurongozi umwe rudende yatanzwe n'Imana. Nimwemere uwo murongozi nimwemere ubwo bukozi Imana yasize muri iki gihe ca nyuma ari ubukozi Imana izokoresha mwiyerekwa gihemanira Karupa Katedrale kandi imbere yaho izokoresha ubwo bukozi izane izo nyigisho arivyo vyanditswe ubutumwa bwiwe ni ibintu byose yadusigiye biciye muri marayika wiwe ntumwa William Soto Santiago. Nta bundi butumwa na bumwe bushasha buhari, ni ubutumwa bwa marayika w'umwami ariko bukaba buriko burashigwaho mu buryo bubereye, ni ukuvuga mu buryo iyo buvuzwe ibyo byose bikavugwa uwatorejwe n'Imana arabicakira arabyumva nuko agaheza karonka uwo mwiteguro bwa mbere na mbere mu buzima bwiwe agatunganya byose akabigira neza. Murabona ni mpwemu yera niwe akora niwe atunganya uwo muntu imbere. Murabona intambako zose bagenda bararonka batorejwe n'Imana kugeza barose kuno kwizera gutunganya ko kunyakugwa no kuvuga bakagenda barashira akaburungu ku kandi kugira ngo baronke ubwo bumenyi. Ntidukwiye kugerageza kwakira algebre, trigonometry ndetse n'ibintu byose arivyo ari ibintu vyimbitse vy'inyigisho mu gihe tutaraniga na ABC. Branham yarabivuze igihe kimwe ati ABC no kuvuga aca yandika kwambara kuvuga n'ingene twitwara uyu munsi. Wewe utaratunganya ivyo mbega ni gute uwo kwitegura kuronka kwizera ko kunyakugwa ariyo algebre? No kuvuga ko ibintu byose biriko biraba muri kino gihe nuno mwiteguro biciye muri buno bukozi Imana yarungitse muri kino gihe kubw'inyungu yacu. No kuvuga ngo inyungu yo kuronka vuba ukwizera ko kunyakugwa, gushiraho iri jambo nkuko bivugwa hariya mu gitabo cimatanije. Haravuga ngo iyo umugwi runaka ushoboye gufata ijambo ukarishiraho neza ukarigira neza nuko uzoca ugenda aho abananyavuga ibintu byose we ngaho atubwira. Bananyavuga ngaha aho twari dusigaje dusoma mu gitabo c'ibendwe by'ishengero haravuga duhere imbere gato kugira ngo tubihuze. Bo ntibari bafise umwami ahubwo bari bafise umuvugishwa kandi umuvugishwa yari afise Imana muri we ku bwa mpwemu kandi ijambo ryaje kumuvugishwa kandi ijambo ryagiye mu bantu.
buriya maravuze ngo ryagiye mu bantu biciye muri nde biciye mu mvugishwa bobo ntibari bari mu mahanga yiyunze ntibari bari mu nama nkuru y'amadini ababatista abapresbyterienne n'amasambere y'Imana cyangwa umugwi ari wo wose bo ntibari bakeneye kuba mu mugwi n'umwe bo bari bunze ubumwe n'Imana ntibari bakeneye impanuro z'inama nkuru bo bari bafise uku niko umwami agize aleluya rero nubwo Baramu yarazi uburyo nyabwo bwo gushika ku Mana kandi yashobora kuzana gushirwa ko ku mwami biciye mu mpano idasanzwe y'ububasha ntabwo yari ndetse nibyo byose abizi ntiyari musenyeri mu mugwi w'ikinyoma kuko mbega niki yakoze kugira ngo agirirwe ubuntu na Baraki yashitseho umugambi kugira ngo Imana azoyihatire kuvuga urupfu kuri Isirayeli nkuko Satani nawe yarazi ko ashobora guhenda Eva akamutumagwa mu caha c'umubiri bityo rero yatumye Imana iraba urubanza rwayo rw'urupfu icira urubanza icaha uko niko Baramu azi yuko ashoboye gutuma Isirayeli icumura Imana ko izoca ibacira urwo gupfa nuko rero yashizeho uburyo bwo kugira ngo baze bagwe mu caha yakoze ubutumire kugira ngo baze mu minsi mikuru y'abayari yakaga ati baze basengane natwe rero nta makenga yuko Isirayeli yari yarabonye iminsi mikuru y'abanyegiputa nuko rero ntibiyumva ko ari icaha gikomeye cyane kuja kuraba canke no gusangira n'abantu mbega ni igihe kibikirimwo mu kuyaga nabo turakwiye canke ntidukwiye kubakunda canke ni gute tuzobaronka no kugirana ubucuti nabo nta kibi na kimwe kirimwo uko ariko bavyumvira ariko igihe babanyamowabo igihe batangura gutamba no kwiyambura mu gihe bariko baratamba rock and roll na twist iciyumviro caciye kiduga ku banyesirayeli baca bajanwa mu busambanyi nuko Imana mu burake bwayo cayica ibihumbi 42 by'abanyesirayeli ivyo nivyo Konstantino yakoze ndetse n'abamukurikiye abamusubiriye muri Nikawu hamwe n'inyuma ya Nikawu batumira ihanga ry'Imana mu minsi mikuru yabo mu masezerano igihe ishengero gicara kurya hanyuma rigahaguruka kugira ngo ribe mwayo maformalite y'ishengero ndetse n'iminsi mikuru y'abapagani bita imigenzo y'abakristo ryaba ryamaze gufatwa ryaba ryamaze kuja mu bushakanye Imana nayo ica yitandukanya nabo kuko iyo umuntu yitandukanije ijambo ry'Imana kiyunga n'ishengero hakuronka mpwemu yera uwo muntu abapfuye ivyo nivyo nyene ntukiyunge n'ishengero na rimwe ntukaje mu idini na rimwe nuko ngureke utwagwa na zaneme canke imigenzo canke ikintu cyaco cyose coja mu kibanza c'ijambo canke mpwemu bitagenze uko wuba wapfuye uzoba warangiye wewe uzoba wapfuye ibihe bidashira watandukanye n'Imana ivyo nivyo vyabaye muri buri gihe nivyo Imana rokora abantu bobo bariko barava mu maraso ni munyemerera ibintu ndabishire ngaha niko William avuze ati Imana rokora abantu niko avuze ngaho Imana rokora abantu bo bariko barava mu maraso bananya gusoma bezwa n'ijambo bagendera mu mazi y'umubatizo kandi bakuzuzwa mpwemu ariko nyuma y'igihe urukundo rwa mbere rwarakonje gato kandi hari umuntu babwira yuko baterezwa kwiyoroganiza kugira ngo biziganye bakora izina nuko baheze biyoroganize mu rungano rwa kabiri ndetse n'incuro zabayeho ntibagifise mpwemu yera ariko bafise uburyo bwo gusenga barapfuye bariyunze na zanemeye hamwe n'imikorere kandi nta buzima buri muri bo nuko Baramu yatumye Isirayeli ija mu byo gushakana mwamuzi yuko gushakana gusanzwe ari ya mpwemu nyene yari mwajya dini giyoroganiza jewe ndavuze yuko impwemu y'ugushakana ari mpwemu y'idini kandi abashakanyi bose bazogira umugabane wabo mwitanure ry'umuriro ivyo nivyo Imana yiyumvira ku madini niko biri indaya hamwe n'abakobwa bayo bazuba mwitanure ry'umuriro amadini yabo sa y'Imana namba ntiyigeze abayimana kandi ntazigera abayimana ni mpwemu mbi niyo itandukanya abantu b'Imana mu mugwi itandukanye y'ivyicubahiro canke za like ni mpwemu mbi niyo izana iryo tandukanirizo hagati mu bantu ivyo nivyo amadini akora hamwe n'amashengero mu kwiyunga baratandukana n'ijambo ry'Imana bakagwa mu busambanyi bwo mu buryo bw'impwemu
kandi nos dice en ese mismo aratubwira mensaje muri ubu butumwa nyene ya al final amaja ku mpera ku iherezo de esta lectura hay varios muri iki gisomwa lugarcitos aquí ariho ahantu henshi ngaha we dice si aravuga salieron ngo de Egipto nimba baravuye no muri pueden Egiputa volver a Egipto. ntibashobora gusubira muri Egiputa Los que se murabe levantaron en contra de abahagurutse Moisés kurwanya decían Mose que baravuga querían apedrear a bashaka Moisés gutera y amabuye querían volver. Mose kandi ¿Para bashaka dónde? gusubira Para hehe Egipto, muri para la Egiputa esclavitud. mu buja Y eso es lo que han hecho kandi de ivyo edad nivyo en edad. bakoze uva mu gihugu Cuando mu el kindi mensajero partido igihe intumwa se han yagenda buscado líderes y barondeye los han abarongozi llevado para babajana dónde? hehe Para Egipto de babajana nuevo, muri Egiputa kandi para la babasubiza mu buja Por eso es que tenemos ico que gituma ser cuidadosos, dutegerezwa kwirinda estar cane apartados de kandi todas esas tukitandukanya cosas que n'ibi bintu representan byose bishushanya muerte espiritual, urupfu rwo mu buryo bw'impwemu adulterio ubusambanyi espiritual bwo mu buryo para la bw'impwemu iglesia ku del Señor, ishengero ry'umwami porque eso kuko trae ivyo muerte bizana espiritual urupfu rwo a mu la buryo gente bw'impwemu ku bantu y a la hamwe edad. no ku gihe Que Dios ese Imana nos ayude en este tiempo yodufasha muri iki gihe y kandi conozcamos que es un tiempo en donde turazi neza yuko ari igihe ubwo abana b'Imana obtendrán nuevamente bazokongera kuronka esa herencia rino ragi que perdió Adán y Eva ya en la Adamu na Eva caída. batakaje igihe bagwa kandi ko muri iki gihe hazogarurwa iri ragi igarurirwe abana b'Imana bose En todo eso, kandi esa doctrina ntibagwe muri ibyo de Balaam, byose izo nyigisho za Baramu ndetse en cosas no mu bintu por las cuales luego ibyo nos hanyuma estaríamos lamentando tuzoba de que turiko no turicuza hayamos yuko seguido al arca tutakurikiye isanduku guía, umurongozi es la palabra, umurongozi rumbo ni a isanduku la ry'isezerano tierra niryo prometida. jambo rizotuganisha mu gihugu Todas estas c'isezerano bino bintu byose En este tiempo final, bivugwa muri iki gihe ca nyuma muri ino ntambuko yo kwitegura ariko hazogera igihe ubwo lo que se estará hablando ibizoba biriko será biravugwa azoba el juicio. ari bihano No podíamos ntituzoshobora umuntu ntashobora kwiyumvira ko tuzobandanya tumeze nk'uko twari tumeze igihe cose sin entrar a un tiempo tutinjiye mu gihe co kwitegura todo espíritu impwemu yose maligno y ya toda sekibi hamwe cosa n'ikintu contraria a la cose palabra de Dios kinyuranye n'ijambo ry'Imana muri iki gihe ca nyuma biciye mu ijambo rivuzwe kiriko kiragaragara está siendo sacada a la kiriko luz kirashigwa ku para que muco huya kugira ngo todas esas cosas que están hahunge contrarias a la bino palabra bintu de byose Dios, binyuranye n'ijambo de los ry'Imana escogidos de Dios. bive mu batonejwe n'Imana nimwiyeze Allí nabivuze hariya a yabibwiye hariya Imana yabibwiye hariya Yosuwa ati abantu banje nibiyeze porque algo kuko grande Dios iba a ikintu hacer gikomeye en cyane medio. Imana igiye kugikora hagati mu bantu Por eso nico gituma le reitero nuevamente, ndabasubiriyemwo kandi tenga cuidado nimwirinde en este tiempo muri iki gihe de cómo usted, wirinde ingene wewe uvuga de el ministerio que Dios ha tenido, ku bukozi Imana yagize uhereye mu gahe gato kugeza ubu kandi ifise kandi izokwama ifise hagati mu ihanga ry'Imana ubukozi buzorinda bukarongora ihanga ry'Imana bugana mu gihugu c'isezerano ubwo bukozi buzokoresha ijambo ubutumwa twasigiwe na marayika w'umwami Yesu Kristo kuko ni ubukozi bwanditswe nta na kimwe co mu kanwa canke mu vyiyumviro vyiwe nta na kimwe azovuga mu vyiyumviro vyiwe canke mu bwenge bwiwe ariko byose bizoba bishingiye ku vyanditswe byose bizoba bifise ishingiro mu vyanditswe hazoba ibintu bizoguma ari banga ariko
ibintu byose uwatojwe n'Imana akeneye nk'uko bimeze ubu ni iki gihe cyo kwitegura kugira ngo yitegurire kugenderwa n'abamarayika bo mu buringanire bwa gatandatu. turi muri iki gihe muri kano kanya turonka ubwo bumenyi bw'ingene dutegerezwa gukosora ubuzima bwacu, tugatunganya ubuzima bwacu kugira ngo tugire ingoro yera y'umwami, kugira ngo twakire ino teofaniya y'umwe wese muri twebwe, ya buri muhungu n'umukobwa w'Imana, kugira ngo bityo mu kubona iyo teofaniya ije natwe duce duhindurwa. Cyo gituma Imana yaduhaye kino gihe twategerezwa kuba abantu bashimira Imana ko yaduhaye kano gahe k'inyongera kugira ngo twitegure. Ni igihe cyo kwitegura bapfukanye, nimukoreshe neza kino gihe kuko umwanya wari wose byongeye iri rembo rizokugagwa. Icyo gihe rero hazoba ari igihe ubwo ibihano by'Imana bizovugwa, kandi ntihazoba hakiri ihigwe ryo kwitegura. Hanyuma bazovuga nk'uko bavuze hajya mu gitabo cy'imatanijwe ati bo bari mu bikorane nk'iki, bo bari bazi ibyari bibarindiriye, bo bari bazi igihano. Murabona, bari abantu bari barumvise, bari bararose ubumenyi bw'ibintu byose mwako kanya bari ko bararonka, ariko bari barasibyo, bari barasijwe. Imana yari kirakoresha ubukozi, Imana yari kirakoresha muri ico gihe, muri iyo minsi, kandi ico bakora kwari gutwenga ijambo, ariko ijambo aho ryari ryaje rero ryambaye mubiri, yari Imana iri kirakora mu bitangaza bidasanzwe mu gihe cyo guhigwa umwana w'Imana, igihe cyo guhindurwa, igihe aho Imana izonyiganyiza isi muri iyo minsi iri hagati ya 30 na 40, hanyuma tukaja mu mazima y'uko bw'umwagazi w'intama. Ico gihe kuri bo cabaye batabizi, nuko rero bari biteguriye kuca binjira mu kabaro gakomeye. Kuri jewe ryari higwe n'umugisha gushobora kubarungikira izi ntasho, kandi unyihanganire muvukanye Migeri ko narambiranye. Ico nipfuza ku ruhara rwanje nuko twese twokwitegura, twese ubuzima bwacu tukaba tubutunganije imbere y'Imana, cyo kimwe na Migeri nawe nyene afite ico cipfuzo. Ico gituma igihe cyose bari karatubwira uhereye kiriya gihe kugeza ubu ingene twokwitwara, ingene twohangana, twohagarara imbere y'ijambo muri no minsi ya nyuma. Ibyo birakomeye cyane kurusha uko wobyibaza, kandi namwe baminisire, namwe muterezo gufata ivyo nkama hamwe n'amashengero yanyu, kuko mwebwe muzobazwa uburyo mwebwe mwagaragarije ivyo abantu, mukababwira kino gihe cose ico twamye tuzana anamabwirizwa yose, zino mpanuro ndetse n'ibi bintu byose by'ingirakamaro cyane by'ingene dutegerezwa kuba duhagaze imbere y'ijambo, n'ingene dutegerezwa kuba duhagaze imbere y'ano masezerano azoshitsa ashikiriza muri twebwe. Nuko rero abakozi b'Imana, bene wacu bashiki bacu, mwe mwiteguye, kuko vuba tuzobona ubwiza bw'Imana bugaragariye ngaho mw'ihema nini Karpa Cathedrale, muri bijya bitangaza bikomeye n'utwumiza ku rwego mpuzamakungu. Ariko mwa kano kanya dutegerezwa kuba twiteguye, ibyo tudatahura ubu bapfukanye tuzobitahura imbere gato. Namwe utagitahura ubu usenga Imana, usaba Imana ngo ikungure ubwenge, guhishurira ivyanditswe, ariko ntutangure kuvuga kurogota ngo uvuge nabi ubukozi Imana ifise muri kino gihe ca nyuma. Ese Imana bahezegire, Imana barinde, kandi murakoze cyane umuvukanye Migeri ku bwa no higwe umpaye ryo kurungika zino ntasho, kukurungikiriza intasho ngaho muri Monterey, ndetse n'abandi bose bari muri Amerika Latine. Musonge cyane mu gikorane cejo, aho twiteze imigisha ikomeye cyane. Imana yokoresha cyane missionnaire Migeri Marine hamwe nanje kubw'ineza y'abantu, tubazanira ijambo butumwa ndetse n'ubutumwa tuzokumviriza ku munsi w'ejo. Imana bahezagire, kandi Imana barinde mwese.